Nshuti bakunzi mutwumviriza kuri runo rubuga dusubiye kugira umunezero ntangere wo kubana namwe. Reka rero tubahe mwiriwe canke tubahe mwaramutse umwe wese bikavana naho aherereye. Ndi kumwe kandi n'umwe mu bigisha banyu musanzwe muzi. Umeze gute amakuru yawe? Meze neza ndashima Imana. Kubwanje ni Antoine Niyibitanga, nanje ni Misago Ponce. Tugiye rero kubandanya mu biganiro twatanguye, tugiye guheraheza icigwa cyo mwiyindi kitubwira ngo Bibiliya n'ubuhanuzi. Reka rero kumbure imbere yuko twinjira mu mizi yo kwiga ibindi no kuzirikana, ankundire Ponce abanza dushire mu maboko y'Imana. Turagushimiye uraho Imana ugira neza, ugira ubuntu bwinshi, ugira imbabazi nyinshi, watuzigamye tugirira impuhwe, none raba no masaha turacari bazima no hafi icubahiro. Amen. Uciye bugufi imbere yawe kugira ngo utweze dutunganye, maze amajambo tugiye kwiga muri kano kanya agira ubukuba n'ubushobozi kuri twebwe n'abatwumviriza mu izina rya Yesu. Amen. Ego rero vy'ukuri muri iki cigwa c'iyindwi turangije, ni cigwa catumye abantu benshi bakanguka, hanyuma bagira ibibazo byinshi cyane, mbere bamwe badugirira n'udukomantere tumwe novuga negative kubera umunezero, abandi bagira rero amakomantere meza ayo bita positive. Vy'ukuri umwe wese ku giti ciwe ku ruhara ivyo yakoze byose twarabishimye, Imana ibahezagire. Ponce, nizere ko waje witeguye kugira ngo tuyage kubiri bimwe mu bibazo bagiye baratubaza abakunzi bacu. Mu by'ukuri nta kibazo, nibaza ko ibibazo batubajije nibazo byumvikana, abenshi rero no bibaza kumbure baba bafise n'inyishu, rero nibaza ko atakibazo Imana yadufasha. Murakoze cyane. Iyi ndwi rero twari dufise icigwa gihambaye kitubwira ngo Bibiliya nk'ubuhanuzi. By'ukuri turiko turaraba iki cigwa tubonye muri Daniyeli 8 igice cyaho ca 14 havuga ngo aranyishura ati buzokwira buce iminsi 2300 ngo niho ahantu hera hazobona guhumanuka. Nagira ngo kumbure abariko baratwumviriza batiraba ubanze umbamere umuco naho twe twabivuze amajambo atandukanye yongera asobanura neza ibijanye n'iyi minsi 2300. Murakoze cyane, nibaza yuko uyu murongo musomye wa 14 w'igice c'8 ca Daniyeli ni umurongo mu vy'ukuri wagira atera ibibazo, wagira atuma abantu benshi babigishwa ba Bibiliya bagira ivyiyumviro byinshi bitandukanye, bagerageza kusigura mu buryo butandukanye, ariko n'umurongo mu vy'ukuri ufise ubusobanuro bwo muri Bibiliya kandi bwumvikana butomoye. Rero igihe umusavyi w'Imana Daniyeli yagira iyerekwa mu gice c'indwi, yabonye ibintu byinshi bitandukanye ibikoko bishika 4. Twabonye ibikoko mu vyigwa biheze yuko ibikoko vyagereranya ubwami butandukanye bwagiye burabaho mu isi, abami bakomeye cyane. Ubwami bwa mbere twabonye bwagereranywa n'intare. Ubwami bwabayeho bwari ubwami bwa Babuloni, ubwami bwari bukomeye, ubwami mu by'ukuri biboneka yuko ari ubwami buva nko mu myaka myinshi cyane mbere y'ivuka rya Yesu, mu myaka ubwami bwariganjije igihe kirekire rwose kandi bukomeye cyane. Urazi ko ari nabwo ubwami bwageze igihe bugatera Yerusalemu bukahayogoza maze bugafata abantu b'inyagano. Na Daniyeli nawe ni umwe mu bari batwawe inyagano mu gihugu cy'i Babuloni atwawe n'ubwami. Ubwami rero bubaho mu myaka y'1895 imbere y'ivuka rya Yesu, ukaza ukagera mu myaka y'539 igihe ubwami bwari bukombowe n'Abamedi n'Abaperesi. Kandi icyo gihe cyose Yesu ntiyari bwabe. Iyi ni imbere y'ivuka rya Yesu, aho soko turavuga. Maze ubwo bwami bwaciye bukurikirwa n'ubundi bwami muri rya yerekwa rya Daniyeli ubwami bugereranywa n'igihugu n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Twabonye bugereranywa n'igikoko cy'idubu. Rero ubu bwami nabwo buva mu myaka y'539 igihe bw'abami bwa Babuloni bwari bumaze gusenyuka, ukaza ukagera mu myaka y'330. Aho hose Yesu ntiyari bwaboneke. Nico gituma abantu twobibutsa yuko muri iki gihe imbere y'ivuka rya Yesu baharura bahereye ku gitigiri cyo hejuru bamanuka, maze rero inyuma bazoshike ku mwaka w'ubusa w'intango. Bagaca batangura kandi bakikindi gitigiri bagaharura. Rero ubu bwami nabwo bwakurikiye n'ubundi bwami
ubwami bwagereranywa n'ingwe ariko ubwami bw'abagiriki bwatwawe n'uwitwa Alexandre Mukuru umwami mu by'ukuri yabayeho ari umwami akomeye cyane w'umwamperere yatanguye amakonkete yiwe kugira ngo yagure ubwami bwe mu myaka ya 336 maze agera mu mwaka wa 323 acarapfa ari naho berekana ko ubwami bwe bwa bwararangiye ariko ubwami bwe burabandanya kugira mu mwaka wa 146 kubera yuko ubwami amaze gupfa bwaciye busigara mu biganza by'abandi bahungu bamutwarira twakwita nk'abaganwa bakorana nawe aribo twabonye mu byigwa byatambutse uwitwa Lysimachus uwitwa Seleucus uwitwa Ptolemy n'uwitwa Cassander aba nibo basigaye batwaye ubwami bwiwe uyu amaze gutanga umwami yitwa Alexandre Mukuru yakoze amateka akomeye cyane azwi n'abantu benshi maze ubwami bugiye kurangira haciye haza ubundi bwami bukomeye cyane ubwo Daniel yabona bugereranywa n'amaguru ubwami bwari bukomeye cyane amaguru y'ivyuma maze ikiringi n'amano navyo bikaba byari bumba n'ikibwana ivyo biboneka mu gice ca kabiri ca Daniel igihe umwami yarota murakoze cyane rero ubwami nabwo n'ubwami bw'abaromani bwaje kugereranywa mu nyuma n'igikoko cyari kidasanzwe gitandukanye cyane n'ibindi bikoko yabonye ico gikoko rero cyari igikoko cy'ubuyobe ubwami rero nabwo bwabaye ari ubwami bukomeye cyane kandi ari nabwo ubwami biboneka ko bwamaze imyaka myinshi cyane gusumba ubundi bwami bwose bwabwibanje ntabwo ciriyemwo ndifuza yuko kumbure abariko baradukurikirana batahura iyo turiko tuvuga ubuhanuzi n'amajambo mu yandi majambo aba ariko arasobanurwa ku buryo butangaje butaba bwari bwavuzwe butaba bwari bwanditswe urabona Bibiliya itubwira ngo ibikoko mugabo wowe uriko urabisobanura neza n'abariko barabyumva barabibona ibikoko ubuvuze ubwami wanashaka rero niki kibazo kiboneka muri Daniel igice 8:14 kitubwira ivy'imisi kandi giye kubiraba ntihavuzwe imisi kuko mu mvugo ya gihanuzi twarabonye ko dusanga umunsi ungana n'umwaka eka noneho birasobanutse ivyo bikoko mu gice cya Daniel c'indwi umurongo wa 17 havuga ngo kandi ivyo bikoko binini uko ari bine nibo bami bane bazokwaduka bazukurutse mu isi aha biratomoye cyane birumvikana cyane yuko iyo bavuze ibikoko baba bashatse kugenekereza none ndifuza ko wohuza iki gice cya Daniel 7 n'igice cya Daniel 8 kugira abantu bamenye mu by'ukuri murakoze cyane nibaza ko iki cigwa kidufasha cyane kugira ngo twagure mu buryo budasubirwaho murazi ko twabonye ko igitabo cya Daniel kirimo ubuhanuzi buteye ubwoba kandi bukomeye igice cya kabiri nico cyatumye dusaba abantu yuko biga igice cya kabiri babona igishushanyo umwami yarose baje mu gice c'indwi babone ivy'ibikoko bine Daniel yeretswe baje no mu gice c'8 babone ibindi bikoko bibiri Daniel yabonye rero ugereranije igice c'indwi c'8 uzobona yuko igice c'indwi twabonye yuko kirimo ibikoko bine igikoko ca mbere cari ntambwe ica kabiri cari dubu maze ica gatatu kikaba cari igikoko gisa n'ingwe igikoko ca kane cari igikoko c'ubuyobe giteye ubwoba kidasa n'ibindi ibi byose twabonye ubwami byagereranya ubwami bwa mbere bwa Babuloni igikoko c'intambwe ica kabiri abamedi n'abaperesi c'idubu ica gatatu ubugiriki cyasa n'ingwe maze igikoko cari cy'ubuyobe kidasa n'ibindi byose byacibanzirije imbere cari igikoko kigereranya ubwami bw'abaromani maze mu gice c'8 Daniel yabonye ivyo imfizi y'intama abona ivy'imfizi y'impene ibi bikoko bingahe bibiri ibi bikoko rero nabyo abonye bibiri biza kutugenekereza ku bwami butatu bwari busigaye kubera yuko ibi Daniel yeretswe mu gice c'8 yagiye kuvyerekwa ku gihe c'ubutware bw'abamedi n'abaperesi igihe c'ubwami bwa Babuloni cararangiye ari nayo mpamvu ic'ubwami bwarangiye Imana ntiyari bukimwereke nukuvuga Daniel rero ngo mu mwaka ugira gatatu umwami Berushaza ari ku ngoma yagize kujya ngabona ivyo yeretswe ubwami bwo mwami Berushaza bwari hafi kurangira acabona ngo none muri amaso ngo imfizi y'intama ifise amahembe abiri ihagaze hakuno y'uruzi kandi ayo mahembe uko ari abiri yari maremare ariko rimwe ryasumba irindi mwene majambo birumvikana neza igihe Daniel yabona mu gice ca 4 igikoko cari gifise cari ikidubu cari gihengamiye uruhande rumwe twabonye ubwami bw'abaperesi bwarakomeye gusumba ubwami bw'abamedi zagereranya yuko ubugami buzoza bumwe bugakomera ubundi ntibube bukomeye aha rero abonye imfizi y'intama nako imfizi y'imene ifise amahembe abiri ihagaze hakuno y'uruzi
kandi ayo mahembe uko ari abiri yari maremare ariko rimwe ryarasumbye irindi uburebure. Mu yandi majambo ubwami bubiri bumwe bwari bukomeye arico gituma tubone ko ihembe rimwe ryari rirerire irindi ari rigufi. Mu yandi majambo ubwami bw'Abamedi n'Abagiriki nibwo bwerekanwa ngaha. Ubwami bw'Abaromani muri riyere munako bwavuga bwa Babuloni ntibwerekanywe kubera yuko ubu bwami bwari hafi kurangiza igihe cyabwo. Daniyeli ntiyasubiye kubwereka. Hanyuma ucubandanya ku murongo wa 4 ngo mbona iyindi mfizi y'intama igenda itwariranye yerekeye iburengerazuba n'iburaruko n'ibumanuko, ntihagira igikoko gihangara kwihagarara imbere, ntihaboneka ushobora kugira icyo yikiza, ariko yakora uko yigombeye, ikigira gahambaye. Imana itugwanire cyane. Amen. Iyi yindi mfizi y'impene murazi yuko igikoko c'intama n'igikoko c'imene ibikoko ntibimeze cyo kimwe. Igikoko kimeze nk'ic'intama, inama ni igikoko mene kiratekanye kimeze neza. Ari naco gituma ubwami bw'Abamedi n'Abagiriki bugereranywa n'igikoko c'intama kubera yuko ubu bwami bwagerageje nk'ubwiyerekana nk'ubwami buzima butabangamira cyane ubwoko bw'Abisirayeli. Igihe bwaza bugatera Babuloni bwaciye buha agahengwe canke Abisirayeli bari barimo barameze nk'aborohewe gato kubera yuko bari bameze nk'abatababa, maze mu nyuma ubwami bw'Abagiriki buca buraza. Ubu bwami rero bwaje burongowe witwa Alexandre Mukuru, abantu benshi baramuzi. Uyu n'umwami w'umwamperere yabaye akomeye cyane, atangura gutera isi ibihugu byose abitera abiviriye hasi cyane. Ari naco gituma yagereranijwe n'imfizi y'imene ngo igende itwariranya yerekeye iburengerazuba murazi hari igihugu cy'ubwiza yuko ubu uriko uragenda ugenekereza mu bihugu za Libya, ariho hambere yabanje gutera, aragenda atera i Babuloni, maze atera kandi no mu bumanuko bwaho ariho muri Egiputa. Ubu bwami nabwo bwaragiye buraza burakomera, nawe uyu mwami arabaho ariwe Alexandre Mukuru. Ubu rero ubwo bwami bw'Abagiriki bugereranywa muri iki gice 18. Maze mu nyuma kuri ya mfizi y'intama y'amahembe abiri nari nabonye ihagaze ku ruzi, kuko yarageze igihe ya mfizi iraza iraseka ya mfizi imene iseka y'intama y'amahembe aragira iki arahanyuka. Bisigura ukuntu uyu mwami yateye b'Abamedi n'abakoresha ubwami bwabo arabusenyura. Mu myaka y'amajana 336 amaze gutangura kwihagira ibindi bihugu, yaragerageje gutera ni Babuloni n'Abamedi n'abaperesi ubwami bwabo, ingoma yabo arayigira iki arayihangura. Maze ku murongo wa 5 ngo nkivyitegereza mbona haje imfizi y'imene, iyi niyo twariko turabona, mbona yegereye ya mfizi y'intama irayishamira irayisekura iyivuna ayo mahembe yomi. Ibi twabibonye ukuntu yamaze gusiribanga iki gikoko, maze igikoko ca mbere c'imfizi y'imene maze y'intama murantunga igisenyura ya mahembe irayakurako, ukuntu yabomoye ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Maze iyo mfizi y'imene ku murongo 8 yigira gahambaye bihebuje, imaze kugira ubushobozi iryo hembe rihambaye irarikondora, maze mu kibanza cyaryo hamera ayandi mahembe 4 y'akaranga bwami, aribwo bwami bwagiye kubaho. Bumwe twabona bwa Lysimachus, Cassander, Seleucus na Ptolemy baje bagatwara mu nyuma y'uyu mwami igihe ciwe cyo kurangira ku bwami bwiwe kigeze. Rero nibaze ko mu majambo make no gerageza guhuza ibi bikoko kugira ngo bikundike, turabe isano riri hagati y'igice n'igice 8. Sinzi ko ariko urakoze cyane, turagushimiye by'ukuri kuri ubu busobanuro bwimbitse. Ndazi ko bariko baradukurikirana babigomba baratahuye, kandi by'ukuri barakwiye kudashira gufata mu ngira ya majambo. Reka kumbure hari n'abakunda kumva ibijyanye n'agahembe gato, kandi urabona aka gahembe gato ugiye kubiraba kavuga muri Daniyeli 7. Mugabo muri Daniyeli 8 ho ni hamwe uca wumva havuga ngo agahembe kagenda ngamaduga. Rero ndifuza ko mu majambo avunaguye cyane wogenda ubwiye abantu ibijyanye n'agahembe gato, kumbure no warafise icyo kibazo agire kacyumva. Murakoze cyane, ndibuka yuko neza muri nondwi sinibuze neza umunsi mu iki kigo twaracize ibijyanye n'agahembe gato, ariko cyo no kumenyesha coco nuko dusomye ku murongo 8. Urakoze cyane kubaza ikibazo. Ku murongo nako w'icenda w'igice 8 havuga ngo kuri rimwe muri ayo mahembe hashamika agahembe gatoya karakura kaba rinini cyane gerekeye ibumanuko n'iburasirazuba no mu gihugu c'ubwiza. Twabonye yuko kuri ya mfizi y'imene hashamitse ko amahembe 4 ari yagereranya na bwami twabona bwaba Cassander n'abandi.
haca rero ngo haboneka kuri rimwe muri ya hembe hashamikwa ko kandi gahembe gato kaca karakura kabandanye gakura rero aya ubuhanuzi buteye ubwoba uwitwa Seleucus yarageze igihe ubwami bwiwe butangura kuva abantu bise abantu batanguye gushaka kuja hamwe ababarbara bavuga indimi zitamenyekana umugwi wabo mwinshi utangura gushaka kwihagira ubwami maze iki gihe ico twokwita ubwami bw'abaromani butanguye kumera nk'ubugize imvo n'imvano ivuka ryabwo uyu Seleucus rero niho hakomoka ubwami bw'abaromani buca buratangura burabaho butangurwa ari kagahembe ihembe ryagenda makika ryagenda rihengamye twabonye iri ihembe rero ubwami burabayeho ubwami bw'abaromani bumaze kubaho bukurikirwa rero n'agahembe gato kaciye kagenda amaduga ari ubwami bw'iki ubwami bw'abaromani mugabo kubera ko ubwami bw'abaromani bwatwaye mu buryo bubiri ubwami buhera mu mwaka w'476 bwari ubwami bwa Roma pagani iyo twukwita Roma pagani canke Empire Romain Rome antique abize histoire baravyumva Rome antique maze ubwami bugiye kurangira twabonye ko kuri cya gishushanyo Nebukadineza yarota cyari kigizwe urazi ko umuntu agira amano 10 ko cyari gishushanyo cy'umuntu rero aya mano 10 murazi ko ubwami bwatwaye isi bw'ubwami 10 nabyo tuzazo kwigaruka ko ari umuntu yatwaje ubwami ibihugu byasigaye biratwara isi ico gihe rero ibi bihugu byari bigiye kurangiza igihe cyabyo haciye hatangura iyo twokwita Roma Yesu ari igereranyo na kagahembe kagizwe gute kagahembe gato kagenda amaduga ego nivyo mu majambo makino gerageza kuvuga ko agahembe gato mu karageze igihe karisumbukuruza usomye hepfo mu mirongo irangiza kakoze ibintu byinshi bihambaye nko ku mirongo y'icumi ryahembe rito rihinduka rinini ryagamba no mu ngabo zo mu ijuru mbere ingabo zimwe n'inyenyeri zibishibira hasi bisibangisha ibirenge byaryo nuko gigira gahambaye giringaniza n'umugabisha w'izo ngabo rimunyaga ikimazi cyo kose gihora gitangwa uko bukeye anandi majambo y'ubuhanuzi cyane abantu bakwiye kwitwararika bakabaza kubera yuko ukuntu ryahindutse rikaba rinini rikagamba no mu ngabo zo mu ijuru iyo bavuze ingabo zo mu ijuru babashatse kuvuga uburyo abakozi b'Imana babayeho mu isi abaherezi bakuru b'Abisirayeli n'abantu bose bavuga iby'Imana bashikiriza iby'Imana ryageze iri hembe rirabasiribanga ribashira hasi uko bagiye baratwagwa n'inyagano ubwami bwabo burahanguka maze iri hembe ryigira gakomeye ari navyo ngabashatse kutwereka iri hembe ryakoze ibintu byinshi nk'ibijanye no gutwara ikimazi cyuhoraho ahora atanga uko bukeye nuko bwije ikimazi c'Imana carageze igihe kimara nk'igiteshejwe agaciro mu byo bita Ukarisiya Eklezia Katolika maze kuvuga iyo bita Eklezia Katolika y'i Roma yashizeho ivyo twokwita uyu munsi Ukarisiya aho abakatolika bemera yuko igihe umupatiri amaze gusengera ujya mukate uca uhinduka ubwo nyene umubiri wa Yesu bashobora kuwushira aho bagomvye hose canke bagakora ibintu n'ibindi kuri ujya mukate rero ngo bamaze guhinduka umubiri wa Kristo ari ibintu mu by'ukuri byumvikana yuko ikimazi cyuhoraho uko abantu bakira ikimazi cyatanzwe n'amaraso y'umwana w'Imana kugira ngo abantu babashe kubarigwa ibyaha byabo byahinduwe ubusobanuro n'icengero Eklezia Katolika y'i Roma ivyo n'ibindi navyo twafata umwanya ukwiye kugira ngo tudataye kimwe kucako uko kimeze tubandanya tugushimira cyane Posier by'ukuri uri kugerageza gutanga umuco mu gihe ari ubuhanuzi bwari bwasobanuwe rero umuntu uwo ari we wese ni uruhara rwiwe kugira ngo ashobore kubutahura hariho rero ikijyanye n'urubanza n'ubundi rwagiye ruvugwa muri Daniyeli 7 kandi ugiye kubiraba rurasa cyane n'ibivugwa muri Daniyeli 8 ho havuga ibijanye n'ihumanurwa ry'ihema ryo mu ijuru naho kumbure kubera yuko ibijanye n'urubanza rwo mu ijuru biza ari ibintu biherehereza ubyerekana ko hariho ubwami buzoza buruta ubundi bwami bukaza kugira ngo buhereheze isi by'ukuri sinzi ko hari icyo bavuga ko gito hanyuma tuce tujya ku kindi ku mwanzuro twishure abantu bagiye baratubaza ibibazo burakoze cyane nibaza ko icyo kibazo mumbajije hari n'umuntu yari yakibajije ko ca tunagira ko dusongora kugira ngo icyo kibazo tuce tucishiramwo hanyuma turengane
nibaza ko ibijanye n'urubanza ruboneka muri Daniel mu gice c'indwi umurongo w'icenda muravye ku murongo w'icenda ngo nkomeza kwitegereza bakiriho barashira intebe z'ubwami maze ngo Daniel yereka aritegereza yabonye ngibuka bambwe ariko burakurakurana yabonye ngo uwa mbere na mbere aje aravyagira uwa mbere na mbere ngo impunzi zibe zera nkasherege kandi ubwo bwo ku mutwe w'umushatsi we bwasa n'ubwo bw'intama yeraderera ngo ibihumbi n'ibihumbi baramukorera kandi n'amasinzi yarahagaze imbere y'intebe y'ubwami bwiwe urumva ngo maze ibitabo birazingururwa imanza zirashingwa aha rero hatwereka ukuntu imanza zatanguye bimaze kugenda uko uwa mbere na mbere yaje yari data wa twese aje mu kibanza ciki cyo mu ijuru kugira ngo bikundike imanza zitangure uwavugishwa n'Imana nako ni mwikete Petero yanditse ikete rya kabiri nibaza yuko ayo majambo mu by'ukuri abantu badukurikirana bakwiye kuyitwararika no kuba bo kumva ivyo Petero yanditse mwikete ryo rya mbere igice cya kane umurongo wa 17 havuga ngo kuko igihe gishitse cyo kurubanza rutangura mu binzu y'Imana none ko rutanguriye kuri twebwe iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza rizomera riti rero ndakubwira ikintu kimwe kandi nabwira abatwumva nuko twomenya yuko igihe Yesu azoba aje ku bicu ntazoba aje guca urubanza naho muri Bibiliya havuga ngo ni imanza zizoba zije gucibwa ahubwo no gusoma murazi yuko abantu bagiye mu masentare abantu barafata igihe cyo bakumvirizwa umwe wese akigana mugabo mu nyuma urubanza rukajana mu mwihwezo barashobora kuba ukwezi cyangwa amezi abiri mu nyuma mukazoza muje kugira iki gusomerwa ingingo z'urubanza rero igihe Yesu azoba aserutse ku bicu ni nko gushira mu ngiro ingingo zizoba zarafashwe urubanza rusomwa mu yandi majambo rero urubanza rutangura imbere yuko Yesu agaruka urubanza rero igihe abiga biga Bibiliya bakiga iby'iminsi 2300 barinze bahereye mu mwaka wa 457 baraza basanga bagiye barakurikirana kuko Daniel gihe yariko arasigurirwa ivyo yeretswe igihe yabona kuri wa murongo w'umunani mu gice c'8 murongo wa 14 hamwe twasoma iby'iminsi 2300 agasaba ubusobanuro mu gice c'9 murongo wa 25 yaciye habwa ubusobanuro abwirwa ngo kandi ubishire ko umutima kuva igihe cyagezwe kizotangirwa cyo kuvyura no kubaka gusana Yerusalemu kizotangirwa ukabandana aho rero aharurira iminsi 2300 twabonye kugirana n'imyaka 2300 iyo myaka rero iraza ikabandanya uyiharuye kuva mu mwaka wa 157 ucugera mu myaka 2844 aha rero habaye iki muri uyu mwaka mu gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika umuntu w'umwizera yari umukristo asanzwe mu ishengero ry'ababatiste yatanguje ikintu kanaka yiyumvira yuko cogira ikimazi amaze kubona abantu bari ubukonje bwinshi mu ishengero abantu badasenga neza yihingingo yo kwiga Bibiliya ahereye mu gitabo cy'itanguriro yiga umurongo umwe ku wundi kandi mu Imana yabanye nawe yaramusobanuriye ikintu cyabaye niki yavuze ati je nihaye ingingo uyu mugabo si uwundi mugabo witwa William Mirera abantu bagira ubushakashatsi bigi byakahise muze mu Burundi yarize yiga Bibiliya ahereye mu gitabo cy'itanguriro yiga guhera ku murongo wa mbere yiga buri kadome kose umurongo ntiyawuva ko adasobanukiwe ico ugonje kuvuga ariga rero ko gushika mu buhanuzi boneka muri Daniel mu gice 18 umurongo wa 14 atangura guhuza Bibiliya aca abona ati karabaye isi irageze ku herezo ryayo maze ikintu cyace kiba yaciye atangura kwiga avuga ati mbega iki kintu ko kibaye imyaka 2000 heze ahantu hera ngo ariho bazobona guhumanuka ariko uwera yari yabwiye ubundi wera avuga ati none ko ahantu hera hazobona guhumanuka aca yumvira ati ahantu hazomumanuka ni ku isi amaze kwimvira ko ari ku isi avuga ati rero iherezo rirashitse maze aca atangura gukora ibikorane byo kumenyesha abantu yuko umuhero uje aragenda ahera muri Amerika agenda mu za Canada araduga agenda mu Buraya atembera isi nka yose amenyesha abantu yuko iherezo ry'isi rishitse ico gihe hari umuntu munini w'abantu bamukurikiye abamirelite ni benshi cyane bageze igihe rero bamaze gufata umwanya kanaka kubera yuko kwigerekerezo ya 20 z'ukwezi kwa 10 mu gihe c'ico gihe niho yibaza ko umuhero uzoshika abantu bamaze kwiga neza bibaza yuko ico gihe iherezo rishitse maze niho bagiye kubona ayo magenekerezo geze ararenga cyane n'inga rya kabiri babona wa muhero ntuje abantu ni kugufata bamwe basubira inyuma cyane baravuga bati mu by'ukuri byo twizeye ntibyari byo abandi nabo baravuga bati ibi bintu byari by'ukuri dukwiye kwiga dutahure neza ikintu kibaye niho rero bamaze gusesangura neza basobanukiwe yuko
iki kintu cy'ahantu hera havuzwe hahumanuka batanguye kwibaza mbega ahantu hera havuzwe muri Bibiliya n'ahantu baca bibuka ibijyanye n'iby'ihema hera ryaba ku isi. Iryo hema ryari rigizwe n'ibice bishika bitatu bikuru bikuru. Hari ibice hari igice cyo mu ntangaro, hari igice cy'ahera n'igice cy'ahera cyane. Maze rero bavuga ati hera kumbe ahera havugwa ni hamwe n'ihema ryera, ni hamwe ahandi mu ihema ryo ku isi. Maze bashavuga ati rero isi ibyayo birarangiye karabaye. Mugabo bo baravuga bati reka twige neza dusobanukirwe neza cyane tugiye kuba. Maze niko gushika mu bitabo nk'igitabo cy'Abaheburayo mu gice cya 4 babona yuko ihema ryo ku isi ryari rifise ihema ryo mu ijuru rigereranya niko Pawulo yabyanditse. N'igitabo cy'Ibyahishuwe mu gice cya 11 umurongo wa 19 Yohana y'amajambo yari yagarutse ko yerekana igihe yabona mu ijuru, yabonye ijuru ryuguruka, maze mu rusengero rw'Uhoraho abonamwo, reka ayo majambo ndayasome kugira ngo abantu tujane. Urusengero rw'Imana rwo mu ijuru ruruguruka, mu rusengero rwaho haboneka mu isanduku y'isezerano ryayo. Mu bisanzwe yanzu yaba ku isi ryahema ryera yari ryarakozwe ryabwiwe na Mose ngajyandike. Murazi ko mu gice cya 25 cyo kuvayo muzobona iby'ihema Imana imusigura ko iryo hema azorikora. Iryo hema rero ryari rifite ikindi gishushanyo cyo mu ijuru. Icyo gihe rero abo bantu bageze igihe basobanukirwa yuko ihema ryari rigeze igihe cyo guhumanuka, byatangura kubanza guhumanurwa n'ihema ryo mu ijuru. Hakaba rero umuntu atubaje ati mbega iryo hema ryahumanye ryari? Kumbure ndumva ko vy'ukuri uri kurashika aho twari dukeneye cyane kandi Imana iguhezagire. Amen. Ni by'ukuri waduciriye ko ku gace utubwira ko iby'urubanza ruzoba ni by'ukuri. Abantu batari bake baragize icyo babivuga ko baravuga bati muri icyo gihe nta muntu azovuga ngo ndarenganye, nta nuko nta mu yandi majambo nta revendication ati urubanza bera bazoca ngo na Satani azogwemera. Mu yandi majambo we watubwiye neza ko icyo gihe si igihe cyo kuza kubaza amajambo uvuga ngo jewe ngibi mwakoze ngo sibyo, oya. Urumva urwo rubanza uzobuje gusomerwa urubanza rw'ibyo wagendeyemo. Kandi by'ukuri turagushimiye. Rero ikibazo cya mbere uyu mugenzi yari yatubajije ni witwa Caradin Kaze. Yavuze ati Yesu ashimwe, ndashaka kubaza ahera cyane hahumanwe hari hahumanye ryari? Acarongera kati hari hahumanijwe nande? By'ukuri numvise ko aya majambo wayavuze ko, nizere ko ugiye gusa kumbure gutanga umuco umuntu yari yahumanije n'igihe kumbure yari yahumanirije. Hanyuma uyu muntu Caradin nizere ko inyishu iza kumufasha kumbure niyamugwa neza nawe azoshobore no kuyigisha abandi. Reka kandi nikaza ahubwo tunafata kanya kumushimira kuba yatubaje ikibazo nk'iki. Biraboneka yuko nawe ari umwigishwa wa Bibiliya. Rero tumusabe hamwe n'abandi batwumviriza asome igitabo cy'Ibyahishuwe Yohana igice cya 12 umurongo w'indwi. Ahantu hari amajambo avuga ngo mu ijuru havyuka intambara, Mikayeli n'abamarayika bibo batabara kugwanya cyakiyoka. Abantu benshi turazi neza turatahura dusomye mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Ezekiel mu gice 28, mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya mu gice 14 turabonamo inkuru yigwa rya Lucifere. Yari umumarayika mukuru mu ijuru maze akagwa. Uyu Lucifere ikintu yadukanye mu ijuru yadutse yagiriza Imana, akayagiriza yuko Imana ikora ibintu kubyigombeye, akayagiriza yuko atabugororotse ifise iki. Mu yandi majambo ni nacyo cyatumye mu ijuru habayo ihema ryera risa n'ihema ryo ku isi. Ihema ryo ku isi ibintu byakorerwamo mu by'ukuri abantu bakwiye kubisoma bakitonda kandi bakabisubiramo mu gitabo cy'Abalewi, mu gitabo cyo kuvayo bagasubiramo bakamenya mu ihema hakorerwa iki. Murazi yuko mu kibanza cyahera cyane umuherezi mukuru yajayo rimwe mu mwaka. Ibyo bisoma mu gitabo cy'Abalewi gice 13:15 ukuntu yagera igihe akaja ahera cyane maze agiye kugira iki kugira ngo ibyaha by'Abisirayeli byose bitoregwe inyishu. Rero iki gihe Lucifer yadukana ingorane akadukana akaga mu ijuru, niho twovuga yuko ihema ryo mu ijuru ryari rihumanijwe. Igikorwa rero cyo gukora kugira ngo uko icyo cyeyi Imana yanditswe kize kiyiveko cyabwirizwa
gutangurwa n'urubanza ari naco gituma mu mwaka w'1844 bigiranye yuko umuherezi mukuru wacu Yesu Kristo yaragiye mu kibanza cyahera cyane urubanza rwaciye rutangura kugira ngo higwe amateka yose urubanza aho rwahereye ngo mubasinziriye niko twasomye mu Petero mu yandi majambo ushatse kutubwira uyu muntu ntatubaze ngo byatanguye ryari igihe cyo guhumanwa kahera oya ahubwo byatanguranye n'igihe Rusiferi yagwa mu ijuru agatangura kwagiriza Imana itariki ariko icyo twizera nuko ihumanuka ryahera cyane byatanguranye n'igihe Yesu Kristo yari amaze gushika yaragiye ahera cyane navyo rero nariko ndashaka kuvuga ngerako nerekana yuko igihe Luciferi yaramaze guhumanya no kwita ikibanza caheraho mu ijuru akagiriza Imana ibinyoma ko muravuga ica hariyo cahereye ico gihe ikibanza cyo guhumanura mu ijuru cabwirizwa gukorwa igihe abantu b'ibiremwa abagororotsi baba mu ijuru batangura kwiga buri kantu kose bahereye mu ijuru kuri ibintu byagenze twabonye imanza zahereye mu basinziriye kandi imanza ntizishobora gutangurira ku bantu gusa batize mbega aba bantu bacumuye kubera iki urubanza rwo mu ijuru rero rwahereye mu ijuru kwiga kuri Luciferi ukuntu yakoze ibikorwa byo kugumuka no kugira nabi maze biraza ku bantu basinziriye bikaza ku bantu basinziriye maze ibi bikorwa bikazobandaniriza no kuba ari ubu ariko indirimbo turirimba imanza zahereye zatanguriye he mu basinziriye kandi zizobandaniriza no mu bakiriho kandi niko twasomye muri Petero rero bisigura ngo uru rubanza ruragenda rukagenzura rukiga buri kimwe cyose kugeza igihe ibintu byose bizoba bishyizwe ku ndunduro urubanza rwamara kurangira mu ijuru maze Mesiya azocaza rero ikijanye nuko twomwishura ku bijanye nuko hahumanye ico gihe hanyuma rero igikorwa cyo kuhahumanura naho kiriko cyaratanguye kandi kiriko kiracabandanya reka rero tuje ku yundi nawe yavuze ati nawe si yundi ni Nina Muhorakeye we yafashe ikibazo kimwe ariko arakigabura mu buryo butatu yavuze ati Yesu ashimwe mwotubwira iby'ibihugu 10 by'ibinyaburaya byagiye hamwe kugira ngo bigume bitwara isi ibi bihugu by'ukuri byaravuzwe kandi wari wabyigishije mw'indwi iheze sinzi ko kumbure yoba ashaka ko wokwirigura bimusubiriramo kuko ntacyo bidutwaye ikuvuga kimwe kabiri gatatu kane ni ibintu byoroshe kugira ngo bidondagura hanyuma abimenye igihe ubwami bw'abaromani bwari bugiye kurangiza igihe cyabwo mu myaka y'476 ibihugu byasigaye byo kwitwa yuko ari nkabyo biyoboye isi byari bikomeye cyane ivyo bihugu sibindi twari twabivuze harimo Ubudagi harimo Ububirigi harimo Ubugiriki harimo Ubusuwisi hakabamo ibihugu nka za Espagne hakabamo Ubwongereza hakabamo Abaheruli Abavandare n'Abaostrogote mbere n'Ubufaransa ivyo bihugu rero twovuga yuko ari byo byasigaye bitwara isi ariko mu buryo buboneka n'ivyo kwitwa nka empire kuko byakoreye hamwe byari ari nkavyo bikomeye cyane bifata ingingo wasanga bari ibindi bihugu navyo bibiri nyuma ivyo bitarezariye abantu bize histoire barabyumva nuko twogerageza kumishura kandi ngira ngo wotugira ko namubwira ko hari ibihugu bitatu ubu bitakivugwa ariko icyo gihe byari bihari ibihugu byitwa Heruli Vandale Ostrogote Abostrogote baravugwa gusa Abavandale muzobumva n'Abaheruli n'abantu babayeho n'amoko yabayeho kandi yafatwa nk'ibihugu mugabo yaravuyeho twabonye yuko kagahembe kamaze kuboneka kakuyeho atatu mu yari ahasanzwe bisigura ngo ubwami bwa Eklezia Katolika y'Iroma imaze kuvuka ubupapa bwageze igihe busenyera ubwami ibi bihugu by'Abavandale n'Abaheruli n'Abastrogote biba bitakivugwa maze hacavugwa buca bubaho bukomeye ubupapa nibwo bwakuyeho nibwo bwanasenyuye ibi bihugu uyu rero Nina Muhorakeye ntiyagejeje ngaho yaciye yongera avuga ati none n'ubu isi yoba igitwagwa n'ivyo bihugu nyene uko ari 10 mu yandi majambo n'ubu numvuga ikibazo cy'ukuri ciwe birumvikana ko yashatse kugira ngo amenye ibijanye n'ibiriko biraba mw'iyi minsi iyi minsi turimwo na cyane cyane mu gihe turi mu gihe ciherezo wewe rero arikarabaza none vy'ukuri ivyo bihugu nivyo vyoba bikirongoye isi nuko nibaza ko mu by'ukuri yagerageje kubaza cyane kandi n'umuntu biboneka ko yigishwa na Bibiliya kandi tumushimire mugabo iyo dusomye mu gice cya kabiri
shabwa butumwa caca gitabo ca Daniel tubona yuko Daniel igihe yari igihe umwami yerekwa yabonye igiko ca gishushanyo amano ya ikirenge n'amano byari ngo ibumba rivanze n'ivyuma kandi ibumba n'ivyuma ntibivangika bisigura ngo uku kuntu ubwami bwo hejuru bwabayeho ubwami butwara isi yose buyiganziye vyerekana mu yandi majambo yuko ubwami hazoza ubwami budashobora kuvanga ubwami bwose ngo bube hamwe butwagwa n'icyo majambo ngo nta gihugu na kimwe gishobora gutwara isi yose ngo twe tugabe isi yose ntibishoboka n'uzoshaka kubigerageza ntazoshobora harabagerageje kubishaka kubigira hari abantu bitwa Adolf Hitler murabizi barashatse ba Mussolini b'abataliyani baragerageje ariko ivyo ntibishoboka n'uzobipima ntazobigezako ariko ibi ntibibuza gusa yuko igihugu kimwe gishobora kuba igihugu gikomeye cyane hari ibihugu vya rutura ibihugu bihambaye ushobora kuvuga uti igihugu mu vy'ubutunzi ni cambere mu vyo mahunguriro ni cambere mugabo atari cyo gihugu wovuga ngo ndavuze ngo n'ibindi bihugu vyose gitegeka ibindi bihugu kuko ngubu turifatira ingingo zacu ibindi bihugu byose bifatira ingingo zabyo naho leta zunze Amerika zishobora kuba zisumbye ubushobozi bw'ibindi bihugu mugabo sizo zitwarira ibindi bihugu ivyo rero bizoshobora gukunda niko twomwisho mu yandi majambo vyumve inyishu ubu ni oya biragoye cyane kuko ngira ngo waraheruka no kwibona nk'igihugu nka Madagascar urabona ibintu bigiheruka gukora byatumye n'igihugu nka leta zunze ubumwe za Amerika kandi murabizi mwese ku bijanye n'urya muti wa COVID-19 wibuke ko igihugu nka Madagascar catorokanije umuti bituma na OMS cyari ikintu carutura cavuga kikiganza mwisi mugabo ugasanga Madagascar ntibiriko birahuza navyo kandi siko vyabwiriza kugenda mu yandi majambo reka kumbure tumushimire ibireni n'amahoro akeye abandanya rero avuga ko ngo mwaravuze iki kibazo ciwe kirahambaye ibitabo vyinshi bidondora kahise ngo usanga bihura neza na neza nkuko Bibiliya nayo ibidonda ati rero none n'abanditsi ba Bibiliya bagiye barakopera muri ivyo bitabo vyanditse kahise ticanye n'abanditsi b'ivyo bitabo bagiye bakopera ku bitabo vyanditswe na Bibiliya canke twizera ko abanditsi bose bakahise nabo bari barongowe na mpembe murakoze cyane gusoma iki kibazo kandi ni nabo by'ukuri tumushimire ariko ico ni nayo menya nuko ibijanye na kahise umwe wese umwigishwa wa kahise agenda yiga kahise bivanye n'ibyo ashaka kugera n'intumbero zashaka gushika abafise ingingo kanaka y'ivyo yiga maze rero abize bigishijwe hari abashakashatsi bakoze ubushakashatsi bwinshi ariko ugasanga ubushakashatsi bakoze bwari bufatiye kuri Bibiliya aho twovuga nk'abashakashatsi baba barabayeho Bibiliya ubwayo imaze kuboneka n'ibitabo vya Bibiliya bimaze kumenyekana urazi ko hari imyaka myinshi yabayeho ibitabo bitamenyekana ariko ico numumenyesha nuko Bibiliya tuyibonera ubushobozi bwayo n'ukuri kwayo dufatiye kuri bimwe mu bitabo vyandikwa muri kahise ukaca usanga ivyo bitabo birahuza n'ibintu bivugwa muri Bibiliya ko abantu bagira ikibazo cyo kutizera Bibiliya ari nayo mpamvu twe mu kubasigurira twashatse kubereka yuko hari ibintu byinshi byo muri biboneka mu byo abantu biga muri kahise n'abatuga ivya Bibiliya usanga bihuza n'ibivugwa muri Bibiliya rero ico kuvuga yuko abanditsi ba Bibiliya ari bo boba barabiye ku bandi ivyo byo habanamba ahubwo urazi ko Bibiliya twasomye mu mirongo ivugwa mu ikete Paulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 16 tubona yuko ijambo ryose ryanditse muri Bibiliya ari iryahumetswe ryavuye mu kanwa k'Imana bisigura ngo Bibiliya ubwayo irafise ukuntu igenda iradondora yerekana ivyakahise mugabo ku buryo bwo ko Imana yabigombye ari naco gituma Bibiliya igenda irafatira ku vyakahise uzoraba nk'amateka ya Yesu mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice ca mbere uzobona berekana urutonde ngo bagiye barakomoka kuri Yesu kuntu vyagiye birakurikirana kugera kuri ba Dawidi kugera kuri Adamu Bibiliya rero ivyo vyose ikavyerekana ariko kandi ivyo ntibibuza yuko abashakashatsi nabo bashobora kugerageza kurondera ivyabo mugabo batimuye muri Bibiliya kinabuza kandi yuko hari abimura muri Bibiliya ahantu babwira nk'akarorero ari abanditsi usanga bagiye barimura mu bintu by'abandi hari umugabo yitwa Onofrio Pamvignon mu Faransa yanditse igitabo kitarire no mu Vitaye
ico gitabo rero bico bivugwa ko abagiye baragira ubushakashatsi basanga ico gitabo iyo bagikumoye ku majambo ku mayereko yagiye arakorwa n'uwitwa Leonardo da Vinci n'umuntu azwi cyane mu mateka y'abafaransa yavuze ibintu byinshi by'ubuhanuzi ugasanga rero bamwagiriza ko ico gitabo iyo bagikomoye ku byo uwo yavuze rero bisigura ngo abanditsi bagenda bakijanye n'umwanditsi baca babyita plagiarisme ni plagiarisme yo okay urakoze cyane reka rero dushimire Nina yagerageje kubaza ibi bibazo kandi twizere ko yanyuzwe twizere kandi ko nawe izi nyinshi tumuhaye agiye no kuzozisobanurira abandi vy'ukuri reka turangirize ku kibazo cy'uyu yitwa Jeanne Keza aravuga ati ndabaramukije amahoro y'Imana uyu Jeanne Keza n'umuntu akunda cyane gukurikirana ibi biganiro byacu kandi inyigisho zacu ziramuryohera ariko ngo afise n'ibibazo byinshi yifuza kuzotubaza mugabo uyu munsi yifuje kubaza kimwe gusa avuga ati mwebwe muharura iminsi gute by'ukuri uyu muntu ugiye kubiraba namukunze yagerageje kuvuga iby'iminsi twibuka ko twanayigarutse ko mu gihe twari ko turiga ibijyanye n'ubuhanuzi byerekana ko umunsi ungana n'umwaka none rero we waravuga ati none mwebwe iminsi muyiharura gute aca duha akarorero ngo hari n'igihe muvuga ngo mardi ngo mugabe iyo mardi mukaca muza mukavuga ngo ni ku wa gatatu ashirako n'utuburungu dutatu twerekana ko yarafise n'uturorero twishi yovuga mugabo agarukirije hano none ngo twege duharura gute mbega twege dufise ko duharura twisangije canke duharura uko Bibiliya yatanze kugira ngo abantu baharure iki kibazo mu by'ukuri kiboneka yuko yumvira cyane ariyumvira gose ariko ico no mubwira nuko biratomoye birumvikana ikibazo ciwe ntikigoye kwishura usomye mu gitabo c'itanguriro mu gice cya mbere umurongo wa 5 uzobona ivyo twe twisunga mu guharura ni igice cyose wogenda urabona uko Imana yaremye mu minsi 6 Imana imaze kurema ku munsi wa mbere kuri uyu murongo wa 5 avuga ngo Imana yita umuco k'ikintu cya mbere Imana yaremye n'umuco azosoma ivyo Imana yagira ari makuru byagiye biragenda Imana yita umuco umurango umwizi wita ijoro buragoroba buraca uwo n'umunsi wa mbere buragoroba buraca twere uko duharura iminsi abadvances umunsi abantu badutahure batumenye kandi bamenye nuko Bibiliya ubwayo igenda irerekana iminsi Imana yashizeho ibiva canke ivyerekana ijoro bigatandukanya n'umurango bigatandukanya ibihe birebire by'amezi n'imyaka ivyo Imana yarabiremye n'izuba ukwezi n'ibinyenyeri ku munsi kane hari ku munsi wa 3 ndibaza no wa 4 sawa rero nibaza yuko ibimaze kubirema Imana yerekanye ukuntu ibihe abantu bakwiye kuzoza barabiharura batifashishije ikigice cyo cyose ata amasaha atabirangamisi abantu bakavyiharurira ari naco gituma ukwezi yo guheze ukundi kuragira igihe kugagira iki kukaboneka kukagenda canke kukaza mu mbono mu miharuro y'Imana nuko Imana yari yabitegekanije umunsi rero nawo umunsi wo biroroshe iyo bugorovye umunsi ubutanga uko Imana yabiremye umwe buheze bugorovye ariko yundi ubutanga nuko rero biharura twebwe nuko duharura iminsi hanyuma kubijanye nuko usanga nk'ubu uwo tumenyere nka mardi dufate nka karorero abantu bagwita kwa kabiri mugabo twe tukaba tubita kwa gatatu ni kubera iki niko Bibiliya iharura iminsi usibye na Bibiliya n'ibitabo byinshi nka za kazindutse ama dictionnaire ugiye mukaraba ati mardi niyo bafise nka dictionnaire hafi agendera ayo muri dictionnaire yiwe itanditswe n'abadventiste yanditswe n'abanyabwenge bo mwisi bazi by'imisi kuntu byagira birahindagurika asome mardi azosanga ari 3e jour de la semaine bisigura ngo twebwe twise mardi umunsi wa gatatu tuba duhuza neza n'inyandiko umunsi wa mbere Yesu yazutse ko dimanche Bibiliya wita umunsi wa mbere usomye mu gitabo mu butumwa bwiza uko ari bune bwanditswe na Luka na Matayo na Yohana byose birerekana ariko cyane cyane mu gice cya 28 cyo butumwa bwiza bwanditswe na Matayo umurongo wa mbere uzobona yuko uwo munsi ari umunsi wa mbere w'indwi rero duharuye dimanche tuwise umunsi wa mbere bisigura ngo lundi umunsi wa kabiri mardi umunsi wa gatatu ico no kwibutsa abantu kandi nuko ibi byo kuvuga ngo lundi twarabibonye mu inondwi yuko lundi yari minsi yo mu bagiriki kuitwa lundi byaba bifatiye ku bigirwamana basenga kuri iyo minsi nka lundi basenga igirwamana cy'ukwezi ngo bari umunsi wahari ico gigirwamana cy'ukwezi ari naco gituma mu lundi harimo lune ukwezi abazi igifaransa maze ukaja mardi naho nyene nuko harimo
umubumbe wasengwa nawo witwa Mars. Iyi minsi yaba yaragenewe amamana yayo mardi Mercure, plutôt mercredi Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Venus, samedi Saturne, gutyo. Dimanche rero uca mu cyongereza ugasanga Sunday, umunsi wari wagenewe igihumana zuba. Rero nuko biharurwa, nico gituma twebwe iminsi tuyiharura uko tuyiharura dufatiye ku vy'ukuri, tudafatiye ku vyo twigishijwe abantu by'ibinyoma, ivyigishijwe imyaka myinshi. Mwibuke yuko mu gifaransa hari umugani bavuga ngo le séjour dans l'eau ne transforme jamais en trop d'arbres en crocodile. Bisigura yuko ukuri naho kumara imyaka myinshi canke ikinyoma cyo mara imyaka myinshi cyane kidashobora guhinduka ukuri. Abantu benshi bamaze imyaka myinshi bazi yuko niba tuvuze dimanche tuvuze ku munsi ugira indwi, ariko sivyo nta namba nta naho bifatiye muri Bibiliya, nivyagiye guhindurwa n'abantu inyuma y'imyaka itari mike, nkuko twagiye turabibona ukuntu imisi y'Imana yahinduwe, bashikana ubuhanuzi bwavugwa n'abavugishwa n'Imana Daniel mu gice cy'indwi 75 ngo azokwigira inama yo guhindura ibihe n'iki n'ivyagezwe nuko ngira ngo jewe Keza bomuha igikorwa yokora. Bibiliya ni yaba isoma azogerageze ahere ku rupapuro rwa mbere ashikane ko kwa nyuma. Niyigera abona ahantu herekana umunsi wa mbere irya dimanche, ho kwerekana gusa muri Bibiliya hahavuga herekana ko bari umunsi w'ikiruhuko, azoca hatwazanira. Kimwe mu vyerekana ko vy'ukuri umunsi tugiye kuyiharura kurya tuyiharura dimanche akaba ari umunsi wa mbere, bivana n'ukuntu Yesu Kristo ugiye kubiraba ni nawo munsi yavyukiyeko. Yesu yamaze iminsi 3 mumva, ariko yapfuye vendredi hari ku munsi wa kangahe? Hari ku munsi wa gatandatu. Rero nasome Bibiliya ntiyigera ibesha. Bibiliya ivuga ukuri gusa. Nyemba yubahuka ikavuga isabato, suko itari kuyitiranya n'iyindi minsi nkuko babivuga ngo ku munsi wa gatandatu. Ubu siko bavuga. None kubera iki Bibiliya itabivuze, mugiye Imana igategeka ngo muzokwame muziririza umunsi w'isabato, ikarashira kwa katuzo kari umunsi ugirindwi. Rero vy'ukuri si vyiza ko abantu twokwishinga mu kwizera ibinyoma. Murakoze, nibaza yuko mu by'ukuri twarangiriza aha, kubera yuko nibaza ko ibibazo byaheze, ariko ico kintu muvuze kirakomeye cyane, bisaba yuko tuvuga tuti handitswe ngo atari ngo bavuze ngo. Abantu baravuga ariko ubwenge bw'abantu burazindwa, ari nayo mpamvu byanditswe kandi twandikishijwe n'Imana, abarizo tugaruke gukurikirana gusumbe ibyavuzwe n'abantu. Rero Imana yahezage ibakomeze. Nibaza ko murakoze cyane. Nawe urakoze. By'ukuri rero twari kumwe na Antoine Niyibitanga hamwe na Misago Ponce. Tuzoba rero dusubira ikindi gihe, kumbure imbere yuko dutandukana mu nkundire rero duce bugufi maze dusenge. Uhoraho mwiza, Mana yacu kibirengeye kizima, tugushimiye cyane uburyo wisobanuye muri uyu mwanya. Ni wewe utuma abana bawe batahura. Niyo mpamvu twagushize imbere ibi vyigwa vyacu kugira ngo wisobanurire abariko barakumva. Ndakwinginze ngo aya majambo twumvise uyu munsi atugirira akamaro. Atugirira akamaro twebwe twese twayize, abayumvirije bose abagirira akamaro. Atwiteguze kugira ngo uru rubanza twumvise Mwami uduhe kugwitegurira mu buryo bwiza, kugira ngo tuzotsindwe nago, ahubwo uzitwijanire. Turabigusavye kandi tugutegetse mu izina rya Yesu Kristo. Amen.